Perezida William Ruto w'igihugu ca Kenya yahejeje gushikiriza amajambo akomeye cyane nyuma y'indyane zihejeje iminsi itari mike yizibonekeza na cane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida William Ruto akabishikiriza nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamusaba y'uko nanone yopfunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma y'uko yasabaga y'uko bota mu mvuto Colonel Nanga nanone arongoye ihuriro ririko rirahuriramwo n'umwari wa M23 ari ryo nanone bita Alliance Fleuve Congo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira Perezida William Ruto mu kwishura amajambo ya mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi yashikirije yuko igihugu ca Kenya gifise amategeko kigenderako na cane ko kitama kibonekeza muri ivyo bikorwa bitandukanye bivanye nuko umunyamahanga arafise uburenganzira mu mugenga. Biravurwa yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi vyaciye bimutera agashavu yaciye yashikiriza amajambo akomeye cyane kandi acafata ingingo ikomeye cyane yo guhamagaza abambasade bari muri Kenya kugira ngo nanone agaragaze yuko yo batewe agashavu n'amajambo akomeye cyane ya William Ruto. Ivyo bigaba vyaciye bituma William Ruto ahaguruka akava mu gacerere agashikiriza amajambo akomeye cyane yuko wenyene atisukirwa n'ibihugu bitandukanye nyuma yuko Perezida William Ruto ahamagarira Felix Antoine Tshisekedi kuja mu biganiro n'umwari wa M23. Felix Antoine Tshisekedi yamashikiriza kandi abwira asaba William Ruto ko yoja hagati na cane ku gisirikare uruhande rw'igisirikare ca FARDC kugira ngo bakure ko umwari wa M23. Iyo ngingo William Ruto yaciye yifuta na cane ko yabona yuko ivyamutumye kandi kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yabarungitse kumwumvikana na cane w'akarere k'ibihugu nanone vya Afrika y'ubuseruko. Ariko Felix Antoine Tshisekedi akamusaba ibintu bikomeye cyane na cane vyo kuja ku rugamba nanone guhangana n'umwari wa M23. William Ruto ayo majambo akomeye cyane n'umunyemere tuze kuyagarukako nyuma yuko yagiriza umukuru w'igihugu ca Kongo kubashikiriza amajambo akomeye cyane na cane atarimwo ubuhinga. Ndabibutse yuko mu minsi yahera ariho yashikirije amajambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu cibanye c'u Rwanda ashikiriza yuko azohera nka Adolf Hitler. Ivyo yabishikirije ubwo yari mu myiyamamazo. Reka tugaruke ku makuru akomeye cyane turubuze kubabwirira mu buryo bw'idonido avugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye aragirizwa kuba ariko arafashanya na Felix Antoine Tshisekedi mu bijanye nuko yawunyanze amasezerano y'ingabo za Afrika y'ubuseruko. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye nanone yama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye umwanya ku mwanya, ariko nanone arahatirwa gutanga imihoho bivanye nuko igisoda c'u Burundi gejeje kugaragaza uburakari bukomeye cyane. Munyemerera ayo makuru nari twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi arateye ubwoba. Igihugu cibanye c'u Rwanda co bakiteguye bayinganute ibijanye n'urugamba mu guhangana n'igisirikare ca FARDC nyuma yuko cama nanone gishaka ubushotorange. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwoba. Munyemere tuze kubigarukako. William Ruto ijambo rikomeye cyane ashikirije muri Ntare Rushatse rirateye ubwoba nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi wenyene yo batanguye gusaba ikigongo. Munyemerera iyo makuru nandi twabateguriye tugaruke tuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Ndabahaye ikaze mwese. Akakanya Perezida William Ruto umukuru w'igihugu ca Kenya wenyene ahejeje gushikiriza yuko atabasha kwihanganira amajambo akomeye cyane ya Felix Antoine Tshisekedi. Bibaye nyuma zuko Felix Antoine Tshisekedi w'igihugu ca Kongo yasaba umukuru w'igihugu ca Kenya kugira ngo apfunge cane abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma yuko iyo ngingo William Ruto yaciye ayanga avuga yuko igihugu ciwe kigendera ku mategeko na cane ko kirimo demokarasi. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira na amakuru ari buze kugaruka ku ngingo ikomeye cyane umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye yejeje gufatirwa nyuma yuko gushika ubu ngubu yamashigikiye Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo mu bikorwa bitandukanye nanone vyo gukura umwari wa M23 mu butaka bwa Kongo. Bikavurwa yuko rero nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahemutse kandi akarenga ku ngingo ikomeye cyane bivanye nuko yarajejwe kuja impande zibiri zari zihanganye. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko nyene c'ubara umukuru w'igihugu
w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kuja ku rugamba rwa Felix Antoine Tshisekedi nyuma y'uko barahiriye gukura umuhari wa M23 ku gataka ka Kongo. William Ruto wewe nyene ashikiriza yuko atobasha kwihanganira ingingo ikomeye cyane ya Felix Antoine Tshisekedi bivanye nuko mu minsi yaheze yahora yumvikana mu majambo akomeye cyane atuka umukuru w'igihugu cibanye cy'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ava muri igihugu ca Kenya amenyesha yuko Felix Antoine Tshisekedi arakwiye kwitegurira ibigiye kumuba ko bivanye n'amajambo akomeye cyane. Hari amakuru yatanguye gushirwa ahagaragara bivugwa yuko Felix Antoine Tshisekedi yoba yatanguye gusaba imbabazi nanone asaba icigongwe bivanye n'amajambo akomeye cyane yashikirije. Igihugu ca Kenya ni igihugu kimwe kitisukirwa na cyane nkuko ibihangange bisigura. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ava mu butasi bwa Kenya ashikiriza yuko aka kanya hoba hari umugambi ukomeye cyane yejeje gutahurwa, umugambi mubisha wateguwe na Felix Antoine Tshisekedi nyuma yuko yahora yizeza abagwanyi batandukanye bakorera mu mashamba atandukanye mu gihugu ca Kenya ko azobahereza umusada na cyane wo kubafasha nanone gutembagaza ubutegetsi. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo aravye yuko ibiriko biramuba ko ari ibintu biteye ubwoba, aciye asaba ikigongwe bivanye nuko mu butumwa bwiwe bukomeye cyane biravurwa yuko hari ubutumwa arungitse nanone muri State House mu gihugu c'u Buganda. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwoba, ni munyemerere tuze kubigaruka ko muri aya makuru twabateguriye. Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo mu minsi yaheze yaheruka avuga ashikiriza amajambo akomeye cyane avuga yuko umukuru w'igihugu cibanye cy'u Rwanda azohera none nka Adolf Hitler. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ibi Felix Antoine Tshisekedi akaba yarabishikirije abihweza vya politiki bakama nanone bamwagiriza kuvuga amajambo akomeye cyane atari mu buhinga. Amakuru akomeye cyane ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu ca Kongo yari yahuye n'umukuru akomeye cyane w'umuhari nanone ugwanya ubutaka bw'u Rwanda ari wo wa FDLR. Amakuru akomeye cyane nuko Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yarahiriye gufata umugwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari we Kigali. Amasoko yacu nanone abihweze vya politiki mu karere k'ibiyaga binini bakamubaza imvo yofata Kigali kandi n'umuhari wa M23 atarashobora kuwukura ku gataka ka Kongo. Amakuru adushikiye aka kanya aremeza yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu igisirikare cy'u Burundi gejeje kumufatira ingingo ikomeye cyane nyuma y'abana b'u Burundi barungitswe kugandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aka kanya igisirikare cy'u Burundi kirahatiranye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushira umukono ku majambo akomeye cyane yuko yoba hejeje gutanga imiho. Ibi nanone abihweze vya politiki mu gihugu cy'u Burundi bakaba bahejeje gutangaza yuko atari ingingo inyuze mu muco. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira kuva umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoshika ku kibuga c'indege citiriwe Meki Ndada i Bujumbura. Amasoko yacu mu gisirikare aremeza yuko umutekano wiwe gushika ubu ngubu ugeramiwe. Hari amakuru avuye mu gihugu cibanye avuga yuko hari ibintu bikomeye cyane bigiye kwibonekeza ku mbibi. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira aravuga yuko Felix Antoine Tshisekedi yo wagiye gukora ikintu gikomeye cyane bivanye nuko yategerezwa kwinjira mu matora ku igenekerezo rya 20. Amasoko yacu yibanga yemeza yuko abasirikare b'u Burundi bashika 50 n'abasirikare nanone bashika 300 baganutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi bavuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni nyuma yuko bari bahunze intambara badatahura bivanye n'amasoko yacu mu gisirikare. Gushika ubu ngubu abo basirikare bashika 200 bose bapfungiwe mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi ajeje gufata ingingo ikomeye cyane na cyane ho bari cizere yuko umwanya ku mwanya abo basirikare barashobora kurekurwa. Bere yuko tubashitsa akayo makuru twabategurire reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini kandagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka rero nsubire ndagukengurukira cyane nshuti munywanyi kure wajije gupyona ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma reka musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracabona arakazujya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV.
ingingo nkuru nk'uko tubibabwiye mu funyafunyo twababwiye yuko umugambi ukomeye cyane nanone umugambi ukomeye cyane wo gusambura ubutegetsi bwa Gitega bivanye n'igisoda c'u Burundi gushika ubu icoba n'igishika ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bivanye n'amasezerano akomeye cyane yagirana na mugenzi we w'igihugu ca Kongo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ava muri Service de Renseignement maramihemya ko kushika ubu ngubu ibintu bikomeye cyane kandi bigiye kubandanya bimera nabi. Amakuru yemeza yuko Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu icoba n'igishika ari vyose umwanya ku mwanya arashobora gutembagazwa. Amakuru akomeye cyane nuko arahatirwa n'igisirikare c'u Burundi kugira ngo ashire umukono kwidokereza imukura mu mabanga. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarahiye ararengwa yuko atoshira umukono kwidokere imutangisha imiho nyuma yuko amasoko yacu yemeza yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yagirana umubonano ku igeregerezo ry'icumi kiganiro mu mwaka wa 2023 yo kuzofashanya na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo mu bikorwa bitandukanye vyo gukura ko Moise Katumbi na cane ko biboneka yuko ari we nyene azotorwa mu kibanza c'amatora mu mwaka uri uyu w'2023. Kubwa amasoko yacu biravurwa yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarungitse igipolisi c'u Burundi Kinshasa kugira ngo gicungerere umutekano wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Kongo, ariko nyuma yuko amakunga hejeje gushira igitutu ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abasirikare bategerezwa bashika 200 bo mwibata nanone y'icenda bategerezwa kujabuka baja muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Biravurwa yuko gushika ubu ngubu abo basirikare banse kurungikwa ni nyuma yuko yibazwa niba General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda c'u Burundi ari we yoba yaraciye afatiye iyo ngingo ikomeye cyane yo kwanka yuko abasirikare b'u Burundi barungikwa. Amakuru akomeye cyane nyuma yuko hari n'abandi basirikare bari mu myimenyerezo kugira ngo barungikwe muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo Kinshasa kugira ngo bacungerere umutekano wa Felix Antoine Tshisekedi. Amasoko yacu mu gisirikare aremeza yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika batarekuriwe kwidegembya. Munyemera iyo makuru nandi twabateguriye tugaruke tuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari mu kaga gakomeye cyane nyuma yuko mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi n'umuhari wa M23 bajeje gutana mu mitwe nyuma yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba. Leta zunze ubumwe za Amerika zasavye agahengwe kuri izi mpande zombi nyuma yuko Leta zunze ubumwe za Amerika zasaba yuko iyi ntambara yohagarara hagakurikizwa ibiganiro. Amakuru akomeye cyane nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi yarahiye akarengwa yuko atazoja mu biganiro n'umuhari wa M23 nandiko wenyene ubandanya nanone ufata uduce dutandukanye muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo umwanya ku mwanya nyuma yuko umuhari wa M23 ronse inguvu ku ruhande nyuma yuko wishize mu ihuriro bita nanone AFC. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwoba. Ni munyemerere iryo huriro nk'uko twaryumvirije baryita Alliance Fleuve Congo. Amakuru akomeye cyane bikavurwa yuko iryo huriro nanone rirongowe n'abajenerali bakomakomeye Colonel Nanga nanone ageze uwo murwe. Amakuru ava muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mwari wa M23 turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Reka twiganukire kuri ibi bihangange bikomakomeye. Gushika ubu Perezida William Ruto umukuru w'igihugu ca Kenya yejeje gushikiriza amajambo akomeye cyane ashikirije yuko adakeneye kwivanga mu ntambara iriko irahuza Felix Antoine Tshisekedi n'umuhari wa M23, ariko nanone akamagana ibikorwa bitandukanye akiyamiriza ibikorwa bitandukanye vya Felix Antoine Tshisekedi na cyane kwa matuka bategetse bakomakomeye bagenzi be b'abakuru b'ibihugu bitandukanye. Felix Antoine Tshisekedi akagaragaza amajambo akomeye cyane na cyane yuko amakunga batanguye kwivanga muri ibi vyose ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyene yamashigikiye Felix Antoine Tshisekedi mu bikorwa vyiwe vyose na niyo mvo ariko yiyamirizwa n'amakungu bivanye nuko umwanya ku mwanya birashobora kudukwegera karambaraye. Felix Antoine Tshisekedi mu minsi yahera aherutse gushikiriza amajambo akomeye cyane avuga yuko umukuru w'igihugu cibanye c'u Rwanda nawe nyene azoherana none nka Adolphe Hitler. Ayo majambo yashikirije ubwo yari Bukavu mu myiyamamazo. Felix Antoine Tshisekedi
yitwaza yuko umubano hagati yiwe n'umwari wa M23 ufisemo nanone uruhara rukomeye cyane n'igihugu cibanye c'u Rwanda. Ivyo nanone igihugu c'u Rwanda cama kiyamiriza, ni nyuma yuko gihakana kandi kikarahira kikarengwa yuko ivyo bikorwa kitavyibonekezamo. Amasoko yacu ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yemeza yuko umwari wa M23 ufise ico ugwanira, nyuma yuko n'umusirikare w'u Burundi ajeje kubishikiriza, nyuma yuko n'igisirikare c'u Burundi caciye canga ingingo ikomeye cyane yo kwanga kugwana n'umwari wa M23. Bamwe batanguye ubugumutsi na cyane bashika nga mu gihugu c'u Burundi bagirizwa kuba baragumutse bakanga guhangana n'umwari wa M23. Gushika ubu bashika amajana 2 nanone barapfungiye mu gisagara Bujumbura kubw'amasoko yacu yegereye igisirikare. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye imbere yuko atanga imiho arasabwa gupfungura abasirikare b'u Burundi bari mu karenganya nyuma yuko bakubagurwa amanywa nijoro nk'uko amasoko yacu muri abo basirikare avyemeza. Abahinga mu vyerekeranye na politiki bashikiriza yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ivyo ariko arakorera abana b'u Burundi na cyane bizomugaruka. Inkuru mbi cyane idushikiye aka kanya, biravurwa yuko amateka yo bagiye kwisubira ayaba mu mwaka wa 2015 inyuma yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira yemeza yuko umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu atarekuriye kwidegembya, bivanye nuko ari amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ariko arahetirwa gutanga imiho. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo bari mu mugambo ukomeye cyane na operation zateguwe n'ibihanganyiga mu gihugu c'u Burundi. Ndababwira ukuri, amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nyuma yuko akarwe kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye karahiriye gukura ko intwaro ya Gahotoro. Biravurwa yuko waza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cyacu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni nabo bahora bafashanya mu bikorwa bitandukanye. Gushika ubu General Alain Guillaume Bunyoni waza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi yoba yarungikiwe abaje kumugandagura mu iborero rikuru rya Gitega, na cyane ko yagirizwa kuba yo bariko arafashanya n'akarwi kibonekeje mu bikorwa bitandukanye nanone vyo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abihweza ivya politiki ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega baribaza imvo yotuma General Prime Niyonga bafata ingingo ikomeye cyane yo gukurako umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abandi bakibaza ingene General Alain Guillaume Bunyoni waza ari umushikiranganje wa mbere ga mu gihugu c'u Burundi yo bafashanya nanone n'akarwi kishinze gutembagaza ubutegetsi n'ibindi bidasiguritse, bivanye yuko General Alain Guillaume Bunyoni nanone wahora ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi yaciriwe gupfunga ubuzima bwe bwose. Gushika ubu haribazwa nanone imvo yoba ituma harungitswe nanone General Ildefonse kugira ngo ari we nyene aja kugandagura uwaza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane ava mwigendereza remeza kandi akavuga yuko afise ivyemezo bigaragaza yuko Major Ildefonse yoba yarungitswe kugira ngo agandagure waza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Nayo ayandi makuru biravurwa yuko Agatorwa arongoye umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL nawe ahejeje gushirirwa ko nanone abaja kumugandagura, nyuma yuko mu minsi yaheze mwarumvirije yuko umugambwe wa CNL wari uhejeje iminsi itari mikeyi na cyane harajemwo indyane. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nk'uko umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD zimwe mu ntwazangabo zitomora ziravuga yuko mbere na mbere Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'iyo mugambwe yafashe ingingo ikomeye cyane yo gutanga miliyoni 30 kuzotora ikiziga ca Agatorwa. Na amakuru akomeye cyane ava mu ibanga ntangere na cyane nkaho twayakuye zimwe mu ntwazangabo zigize umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Gushika ubu ngubu ku ngoro y'umugambwe biravurwa yuko bararungitswe abasirikari batatu bavuye nanone mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gushika ubu rero akaba ari inderetsi z'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu ngoro y'umugambwe, na cyane ko gushika ubu ataho kwizerwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagifise. Reka rero ayo makuru tuzoyagaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane tubandanya tubategurira. Ni munyemerere amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru twababwiye mu mfiyofunyo. Twababwiye yuko President William Ruto w'igihugu ca Kenya yejeje gufata ingingo ikomeye cyane kandi atangariza umukuru
umukuru w'igihugu ca Kongo ko igihugu ciwe ca Kenya kigendera ku mategeko akomeye cyane ko kitopfuma nanone igipfunga nanone abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bivanye nuko nabo barafise uburenganzira bwabo barakwiye kubahirizwa nanone agateka kabo. Amakuru akomeye cyane ivyo ni biriko birakoroza umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi amosozi. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira Felix Antoine Tshisekedi yoba ariko arasaba ikigongwe bivanye nuko arabona ibihugu bibanye bitandukanye na cane ivyo muri Afrika y'ubuseruko gushikungu bitamushigikiye na cane bivanye n'amajambo yahora ashikiriza. Inyuma yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ava mu gihugu cibanye cy'u Rwanda yo nyene ashikiriza yuko gushika ubu ngubu citeguriye kandi umutekano wongerejwe na cane yuko perezida umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yamashikiriza yuko umutekano wabo umerewe neza. Umusirikare wo mu gihugu cibanye cy'u Rwanda twagiranye ikiyago atashimye yuko tuvuga amazina yiwe amenyesha yuko gushika ubu impande zombi ziriko nanone zirarabana ayingwe. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira mu kurabana nabi kw'ibi bihugu vyombi birashobora gukwega karambaraye bivanye nuko na Loni yabishikiriza. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nkuko Keita yahora bishikiriza yavuze yuko umwanya ku mwanya igihugu c'u Burundi coba kigiye gutana imitwe nanone mu gihugu cibanye cy'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ava mu gihugu aravuga yuko gushika ubu ngubu General Prime Niyongabo yobagira arongikira ikete mu gihugu c'ubanye cy'u Rwanda nyuma yuko biboneka yuko gushika ubu ngubu hari amakuru avuga yuko nyene icubara General Major Evariste Ndayishimiye ariko yagerezwa mu gufata ingingo zikomakomeye kandi izo ngingo atamusaruro zizovyarira igihugu c'u Burundi. Ni munyemera ayo makuru nari twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido n'ayandi tubandanya tubakorera ko amatoza. Ndababwira ukuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi yobahejeje gusaba ikigongwe ku bihugu bibanye bitandukanye bivanye n'amakuru akomeye cyane n'amajambo akomeye cyane yashikirije umukuru w'igihugu cibanye cy'u Rwanda perezida Paul Kagame avuga yuko ivyiwe bizohera nk'ivya Adolf Hitler. Felix Antoine Tshisekedi nyuma y'intureke y'abategetsi batari bake yibarongo ibihugu vya Afrika bamubwira amajambo akomeye cyane bavuga yuko ivyo yashikirije bitari bikwiye. Ni munyemera ayo makuru nadi twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ibiganiro vyacu nakagaruka ntimuje kure. Iyi ni Burundi News TV.